Ndabaye ikaze mu kiganiro cy'amasengesho mushikizwa na mwene so Habimana Jibril. Urumunsi banase mutima wanje rivuga ngo urakeneye ubuntu bw'Imana. Urumunsi mu tuvuga n'umuntu yakarangukira no munsi mbega waruzi yuko mu buzima rukristo tuba dukeneye ubuntu bw'Imana. Nivyo Bibiliya yatubwiye yuko twakije ubuntu bw'Imana. Mugabo mu buzima bwacu ukuntu tubayeho, ukuntu tugenda, turakeneye ubuntu bw'Imana mu vyo dukora. Ubuntu bw'Imana bisigura iki? Ubuntu bw'Imana ni ikintu uronka utari ukibereye, ni ikintu uronka ata burenganzira bwacu wari ufise. Mugabo Imana ikakugirira ubuntu, apana kubera ko hari ico wakoze, apana kubera ko ukibereye, mugabo Imana igashima kukiguha ataco warukibereye. Tudateveka tureka dusome mu Itanguriro igice ca 33 duhere ku murongo wa 17. Bibiri tubwira ngo Uhoraho yishura Mose ati nico uvuze naco ndakigukorera, kuko nakugiriye ubuntu ndakumenya izina. Ijambo ry'Imana tubwire yuko uno mukozi w'Imana Mose ngo Imana iramubwira ngo nico wasavye. Yari yasavye Imana ikintu, Imana iramubwira ngo nico wasavye ndakiguhaye, ngo kuko nakugiriye ubuntu nkamenya izina ryawe. Kenshi mu buzima rukristo turashaka ko Imana dukorera ibintu, turashaka ko Imana igira iki, mugabo ntitwegera imbere y'Imana, ntitwegera Imana ngo tufate umwanzuro kuyisaba, ngo dufate umwanzuro kubana nawe. Kino gisoma kiratwereka ukuntu Imana dusenga ari Imana yumva amasengesho yacu. No muntu Mose ijambo ry'Imana tubwiye yuko ngo Imana iramubwira ngo nico kintu wasavye ngo ndakiguhaye, ngo kubera ndakugiriye ubuntu. Rero nk'abakristo twakwiye gusaba Imana ubuzima bwacu bwuzuremo ubuntu bw'Imana, bwuzuremo kugirirwa neza n'Imana. Imana ikugiriye ubuntu nta kintu na kimwe gishobora kunanira. Imana ikugiriye ubuntu nta kintu na kimwe kidashoboka. Bijya wibaza ko bidashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Ico ukwiye gukora ni kimwe, ni ukwiye gusaba Imana ikugirira ubuntu bwo gushobora bijya wibaza ko bidashoboka. Erega bijya wibaza ko bidashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Bijya wibaza ko byananiye abaganga nawe vyakunaniye, igihe ubuntu bw'Imana buri mu kibanza cico iyo situation urimwo, ubuntu bw'Imana burashobora kugushoboza ivyo tubaza gushobora. Ijambo ry'Imana ratubwira inkuru y'umuntu yitwa Dawidi. Dawidi yavukana n'abahungu 8, bavukana n'abantu 8, yari umuherezi w'8. Ijambo ry'Imana tubwira yuko ngo Imana ibwira Samweli ngo agende kuranura umwami mushasha, kubera ko umwami wa mbere Sauli yari yacumuye akora ibidahimbara Imana. Imana icibwira Samweli aramubwira uzoheza ryari kuririra uwo muntu yangabitanyije, nugende mu muryango w'umugabo yitwa Isayi nzokurondera ugiye kurobanura. Imana igiye kurobanura umuntu ntiyarobanuye umuntu kubera ko uwo muntu abishoboye, ntiyarobanuye umuntu kubera ko uwo muntu ari muremure, kubera ko uwo muntu ari mwiza cyane, kubera ko uwo muntu ngo abishoboye. Yarobanuye umuntu kubera ko yamugiriye ubuntu. Ni inkuru rero ya Dawidi ukuntu Imana yamugize umwami. Yari umuntu yari inyuma y'abo bavukana, bari baribagiwe na papa we ashize imbere abantu baboneka ko boba abami, yashiraho bakuru we babasoda basa neza. Ijambo ry'Imana tubwira yuko Imana ngo itarobanura bivanye n'ivyo twe twibaza ko ishobora kuba. Imana irobanura iravye umutima w'umuntu. Imana ngo ikibwira Samweli yambwiye ngo ari umuntu ngo afise umutima nkunda. Imana ikirarobanura, ntirobanura ko twe tuvyibaza. Imana irobanura kubera uwo muntu yamugiriye ubuntu, apara kubera ko abishoboye, ariko kubera ko Imana yoyo ishaka kumushoboza. Rero ubuntu ni ikintu uronka, utari ukibereye, mugabo Imana ikakugirira ubwo buntu. Tuzateveka dusome rero muri Samweli wa mbere igice ca 16 duhere ku murongo wa 11. Ijambo ry'Imana tubwira ngo
ngo maze Samweli abaza Isaya ati, mbega abana bawe bose ni abo? Aramwishura ati, hasigaye umuhererezi, ariko rero ari kuragira intama. Nuko Samweli aramubaza ati, tuma uja kumuhamagara, kuko tutari bwicare ngo turye ataraza. Nuko atuma uja kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze Uhoraho aravuga ati, va hasi usukeko amavuta, kuko wa wundi ari uwo. Nuko Samweli aca yakira rya hembe ry'amavuta, ayamusukako bakuru we bamukikuje. Kuva uwo munsi mpwemu w'Uhoraho yama aza kuri Dawidi kabushungwe. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Uko yasoma hejuru guhera ku murongo wa mbere igice cya 16 baratubwira ukuntu Imana yari irahamagara Dawidi, ukuntu Imana yagiye kumurobanura. Mugo ugiye kubiraba Samweli nawe nyene yari yibaza ko hari ukuntu Imana ibona abantu, yari afite igicapo cy'umwami ngena ameze. Mugabo Imana itoranije umuntu, imutoranya kubera yamugiriye ubuntu, ntimutoranya kubera ko ngo ari mukuru, ntimutoranya ngo kubera ko abishoboye. Rero ko rankiro no munsi ico ngomba ko tuvugana yuko ukwiye gusaba Imana ikakugirira ubuntu. Igituma ibintu dukora ugasanga birazitanye nikora ko ivyo bintu bitarimo ubuntu bw'Imana, bitarimo ukuboko kw'Imana. Imana ikugiriye ubuntu, iguha ubushobozi bwo gushobora gukora bijye wibaza ko bidashoboka, igihe ubushobozi bwo gushobora kugera aho bakubiye kudashobora gushika. Ugiye gusoma inkuru ya Dawidi yari umuntu aragira intama. Mugabe Imana kubera ko yamutoranije imugirira ubwo buntu, yamuhaye ubushobozi bwo gushobora kuba umuntu w'intambara, umuntu w'umusoda ashobora kugwana akabohoza igihugu ciwe. Imana rero iguhamaga, Imana igugiriye ubuntu, iguha cette capacité, iguha ubwo bushobozi bwo gushobora gukora bijye bibaza kudashobora gukora, iyo gushobora kugera hajye bibaza gushobora kudashobora kugera. Rero kurankiro no munsi ico Imana ikiraguhamagarira, iguhamagarira kwisaba, iguhamagarira kwibwira ubuntu. No munsi nico ashaka kubwira uri kurankurikira, ukwiye gusaba Imana igwiriza ubuntu. Nimba uri umudandaza, ukwiye gusaba ubuntu bw'Imana muri urwo rudandaza rwawe, kuko ubuntu bw'Imana buje kuri wewe muri urwo rudandaza, ivyo ukora vyose birarorana. Nimba warahamagawe nk'umupolitisi, Imana ukwiye kwisaba ubuntu, ubwo buntu bwayo buzogushoboza kubikora. Nimba uri umuntu ukora mu kazi ka leta, akazi uco ukora cyose ukwiye gusaba ubuntu bw'Imana mu byo uri kurakora. Nimba bikunanira gufata umwanya wo gusenga, ukwiye gusaba Imana ubuntu bwayo bukagushoboza gusenga, kuko igihe ubuntu bw'Imana buje bufise ubushobozi bwo gutuma ukora, byo gutuma ugera ahantu utaribaza gushobora kugera, kuko ubwo buntu bw'Imana bufise ubushobozi bwo gukoresha ibintu birengeye ibyo wibaza. Tutatega dusome muri igice ca mbere mu 30. Bibiliya tubwira ngo umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Mariya, kuko ugiriye ubuntu n'Imana. Imana yagendereye umuntu yitwa Mariya, ariwe nyina wa Yesu. Imugendereye iramubwira ngo wagiriye ubuntu n'Imana, kuko ugiye gusama inda hamuvyara umwana avuye kuri mpwemu y'Imana. Muri byari bitangaje yuko umugore ashobora gusama inda atamugabo yahuye nawe. Mugabo ubuntu bw'Imana bwaramushoboje Mariya gushobora gusama iyo nda. Rero suko Mariya yaragororokeye kuruta abandi bose, ariko n'ubuntu bw'Imana bwamushoboje gushobora gusama iyo nda, bwamushoboje gushobora kumera ibyo jambo y'Imana litubwira. Naguma ndabwira umuntu kangurikira no munsi, ukwiye gusaba Imana ubuntu bwayo. Ushobora kurukangurikira muri no mwanya mugukaba ata mwana ufise. Naguma ndakubwira ikintu kimwe, peu importe ivyo bakubwiye abaganga, Yesu wacu arashoboye. Ukwiye gusaba ubuntu bw'Imana bwo gusama inda, uko Imana ikugiriye ubuntu,
naho nde yohaguruka, naho abaganga bohaguruka, naho abarozi bohaguruka, Imana ihugiriye ubuntu. Ibidashoboka birashoboka, ivyananiranye birashoboka. Uri kurangurira no munsi rero ukwiye gusaba inkomezi Imana kugira Imana igushoboze muri ubwo buntu bwayo gukora ivyakunaniye. Dusome muri Filipi igice ca 4:13 haravuga ngo nshobozwa vyose n'umpa inkomezi. Ubuntu bw'Imana ubufise bugushoboza kugushobora. Umwami Imana iyo agugiriye ubuntu aguha capacity, aguha ubushobozi bwo gushobora gukora ivyakunaniye, bwo gushobora kugera ahakunaniye, bwo gushobora kuva mu rupfu ukaba muzima. Rero ukurangurira no munsi ndizeye ko n'amajambo akakuna ahantu gushika n'ahandi hantu, ndizeye ko kuratahura yuko ukwiye kurondera ubuntu bw'Imana, ukwiye mu kurondera usenga ukabwira Imana, Mana ibintu ndiko ndakora ndakeneye kwibona mu buntu bwawe, ndakeneye kwibona mu kuboko kwawe. Nivyo je nsa n'udashoboye ariko ndazi ko wowe ushoboye. Ndizeye ko kuratahura ndiko ndavuga, ndizeye ko no jambo riko ndakurana gushika n'ahandi hantu, kuko urakeneye ubuntu bw'Imana. Nimba muri jambo ry'Imana Petero Imana yaramushoboje agashobora n'umusi tumusoma muri Bibiliya tukamwigirako, si kubera ko yarashoboye. Bibiliya kurayisoma muri Bibiliya yarafise intege nyinshi, mugabo umwami Imana kubw'ubuntu bwiwe yaramushoboje kurengera izo ntege nke. Ntaco bitwaye ivyo uri kuragendera muno munsi, ukwiye gusaba ubuntu bw'Imana, kuko ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije, nibwo bwatumye uno munsi twitwa abana b'Imana. Reka ubwo buntu bw'Imana rero tubandanye dusaba Imana idushoboze mu vyo dukora. Ushobora kurikora muno mwanya mugabo ukaba ivyo uri kurakora no munsi ata buntu bw'Imana kurabonamo, ubuntu umenga vyose biko birananirwa, ubuntu umenga vyose biko biragupfana. N'umusaba ndakubwire yuko Kristo wacu ashoboye. Nagomba dufata umwanya wo gusenga rero. Muno mwanya dufata umwanya wo gusenga. Ushobora kuba ufise ikibazo, ushobora kuba ku kazi kiwawe utari kurabona ibintu biko bigenda neza, ushobora kuba muno mwanya atakazi ufise, kuronka akazi navyo n'ubuntu bw'Imana. Nagomba dufata umwanya wo gusenga rero. Ikibazo cyose ufise tucereke Imana, hama dusabe Imana iguha ubuntu bwo gushobora gukora ivyo bintu uri kurakora, kugira ngo ubone ubuntu bw'Imana, ubone ikiganza c'Imana mu vyo uri kurakora. Data mwiza, ndasengeye no muntu akarankurikira Mwami, mw'izina rya Yesu Kristo. Papa Mwami, ndasengeye no muntu Mwami ku kazi Mwami biguma ubona umenga bikora mugora Mwami, ndasenze Mwami ubuntu bwawe Mwami mumuzeko mw'izina rya Yesu Kristo. Cyamanye baravuga Mwami bidashobokera abana b'abantu, ngo iwawe birashoboka. Ndasenze Mwami bitariko biramushobokera Mwami, muri no mwanya bitangure kumushobokera mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ubuntu bwawe Mwami burafise ubushobozi bwo gutuma ivyo bintu Mwami bimunanira bishoboka mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasenga n'umuntu Mwami amisa asengera akazi Mwami, ndasenze bamugirira ubuntu Mwami muri no mwanya mw'izina rya Yesu Kristo. Aronke agirirwa ubuntu Mwami bwo kuronka akazi mw'izina rya Yesu Kristo, kuko Mwami ugiriye ubuntu Mwami ntawe ushobora kumuhagarara imbere. Ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo uwo Mwami umuntu wese ariko arashaka akazi Mwami imiryango imwugururukire Mwami, umuha ubuntu Mwami butuma ibintu Mwami vyoroha mw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze atamiza kuri kurabagendera Mwami, urakoze Mwami ku muntu wese afite ikibazo cyose Mwami ariko araburana Mwami, ariko abona Mwami, ariko arabonerwa Mwami. Ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo ubuntu bwawe mubeko Mwami, igikundiro cyawe kimubeko Mwami, azohagarara imbere y'abacamanza Mwami babone vy'ukuri ko ariko ararenganywa Mwami mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami urubanza arutsinde Mwami, kuko Mwami ari umugabane wiwe. Urakoze atamiza kuri kurabagendera bano bantu, urakoze atamiza kuri kurababohora Mwami, urakoze atamiza kuri kuriyerekana Mwami. Ni mw'izina rya Yesu ndabisenda vyizera, amen, amen, amen. Ushaka kurikira muno mwanya ukaba ufise ikibazo c'ingwara, ukeneye ubuntu bw'Imana kugira ushobore gukira iyo ngwara. Imana yonyene nishobora gukiza. Yesu arabwira Marita, arambwira ngo sinakubwiye ko niwizeza kubona ubwiza bw'Imana. Na muno mwanya niwizera uraza kubona ubwiza bw'Imana, niwizera ko Imana ishobora gukiza uraza kubona ubwiza bw'Imana. Muno mwanya ndabanda gusengere peu importe ingwara ugwaye, wizere ko ubuntu bw'Imana
bugiye gushoboza, kuko Imana ahiri izana ubuntu, igukorera ibintu wowe nyine ushobora kwikorera, igukorera ibintu wowe utarubereye, mugabo Imana ibona kubibereye. Fata ukuboko kwawe aho ugwaye hose, wizere ko Imana iri bikore, wizere ko Imana iri gukize, wizere ko Imana iri buguhagurutsa aho ugwaye. Data ndasengera no muntu mwami agwaye, data ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, reka ubuntu bwawe mwami buvyagira hari, reka mwami ugwaye, mwami uri ku musego mwami, mu izina rya Yesu Kristo ubuntu bwo gukira mwami bumuzeko, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera mwami no muntu mwami uri kuburiri mwami, ari paralize mwami, atakiva mu gitanda mwami, mbwa ari karankurikirana mwami, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo papa, bwa buntu mwami bumanukeko mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, bwa bushobozi mwe bwakuzura mu bapfuye mwami buzura imitsi yiwe mwami, buhagurutse mwami ivyapfuye ku mubiri wiwe vyose, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kumukijije, urakoze data mwiza kumukuye kuri ko buriri, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera n'umuntu mwami agwaye amaguru ari paralize Seigneur mwami, ndasenze mwami ubushobozi mwami wo buzura ibintu mwami, ubushobozi mwami wo busubiza intege amaguru, mu izina rya Yesu Kristo. Amaguru yamere neza mu izina rya Yesu Kristo, uwo mugabo uzimangane mu izina rya Yesu Kristo, ahaguruke kuri iyo ntebe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze atameza kubona ubikoze, urakoze atameza kubona umugendereye. Ndasengera mwami mwiza wanje kuri umuntu mwami agwaye diabete Seigneur mwami birihesa mwami amenye ko agwaye diabete Seigneur, ariko arihebura mwami, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo iyo ngwara mwami iri muri we mwami imuvemwo, reka ubuntu bwo gukira bumuzeko mu izina rya Yesu Kristo. Isukari imanuke amere neza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze atameze ko numukijije, urakoze atamwiza ko numugendereye. Ndasenga n'umuntu mwami agwaye umutima mwami, umutima woguma wiruka, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo, ubabare bwose buzimangane, yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze mwami n'umuntu afise ibizunguzungu mwami aguma yumva mwami umenga ubwenge buragiye, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ibyo bizunguzungu bimuveko mu izina rya Yesu Kristo, yakira gukira buno nyene mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kuri umuntu mwami uri kurakiza, kuri umwana uri kuragenderera, kuko ari wewe wenyine ushoboye. Urakoze data mwiza kuri uno mudamu mwami amaze igihe mwami ava amaraso menshi mwami, ndasenze data mwiza ayo maraso ahagarare, yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kubona umugendereye, urakoze data mwiza kujya mwami wakijije umugore yaragwaye imyaka 12, ndagushimira mu kumukijije nawe, ndagushimira ko mwami ko ya maraso hagaze ubuno nyene mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kubona ubikoze, urakoze data mwiza kubona wiyerekanye, urakoze data mwiza kubona umwami wabuhoya ubwoko bwawe, urakoze data mwiza kugiye kumva intahe zukuri Imana ikiza, zukuri Imana ibohora. Nimizeze nabisenda vyizera. Amen, amen, amen. Ndizeye yuko rero uno mwanya w'amasengesho wawe umwanya w'ikimazi, ndizeye ko Imana yavuganye nawe yuko ukeneye ubuntu bw'Imana mu byo ukora vyose. Ndizeye yuko mugiye kunyandikira kuri zimezo mwe hano munsi munshingire intahe ivyo Imana ikirakora. Turamaze kumva intahe nyinshi, abakiza ingwara, ab'Imana yagendereye, nimba yarabikoreye bajya namwe irashobora kubibakorera. Murakoze naho butaha mu kiganiro nk'aya masaha. Imana ibane nawe. Termine.